ku munsi wa mbere naho turafise abashitsi b'iteka bahamba bazoza kutwugururira irya nyubakwa. Twebwe naho tuzoheza ibikorane ku munsi w'Imana, ariko abapasitori tuzoca dutangura gukora birya byose tuzobikuraho, hazogera ku wa mbere atana kimwe kiriho bijya mubona bihagaze hari, kuko badusavye ko hoba hari abantu benshi cane barabe ngo abantu bakoze ivyo bikorwa. Si jewe nabikoze, ni mwebwe mwabikoze, mugabo twebwe twarahagarikiye abarino, ariko ni mwebwe mwabikoze. Muraze rero mwumvirize ingene babashimira n'ingene bazobashikiriza ijambo. Rero turashimiye Imana kuri iki gikorane c'uyu munsi. Ejo rero tuzohera mu gitondo isaha 3, turabatumiye muzoze. Hanyuma rero twaravuganye ingene tuzoshimira Imana tuzanye amashikanwa mu ngoro y'Imana. Bazobatondekera uko bizogenda. Ejo tuzoba twabivugiye hano kuri mikrofone, tugira tuje kubitondeka neza. Tuzobanza tuvuge ibijanye n'ijambo ry'Imana, hanyuma seremoni za yubile zikurikire. hanyuma twaranditse n'igitabo kivuga ishengero rya Pentekote ry'i Bujumbura, mugabo duca turandikamo n'ibindi duhurirako twese muri Pentekote. Twasanze twebwe mu karere dukoreramo abapasitori, abavugabutumwa batazi gutandukanya ico bita doctrine na discipline na confession de foi, no kuvuga inyigisho z'urufatiro ngenderwako, indero y'ishengero, imyifato n'ibindi vyose. Wabaza umupentekote agaca avuga ngo twebwe abapentekoti ngo doctrine yacu tunywa inzoga, ntiduciba umushatsi. Eka si ivyo doctrine, ico bita doctrine ni inyigisho z'urufatiro ngenderwako, inyigisho kandi zo abemera Kristo bose barazihurirako. Ariko ciye uvuga rero ngo doctrine yacu ngo no kutambara amapantaro kw'abakobwa n'abagore ubumanuye rwose ijambo ry'Imana, si ivyo twarabishizemo rero muri ico gitabo. Abavuga izindi ndimi muzobe muratwitondera ntiturabiheza. Ubu twasohoye agatabo k'ikirundi gusa, karimo ibikorwa by'ingene ishengero ryaduze rikura rica mu ngorane rigira gute, ariko kandi karimo n'ibikorwa by'iterambere. Hanyuma karimo n'ivyo twifuza bijanye no gukwiza ubutumwa mu mahanga nka misiyoloji. Twebwe iyo tumaze kugenda ntituragira misiyoloji, twebwe tugenda kugira encadrement y'abakristo bacu bari hari mu mahanga, ariko ivyitwa misiyoloji birategurwa neza. Hanyuma hakaba amasezerano mugiraniye n'ibihugu mugiyemo, ivyo muzokorana nabo, ivyo muzogira gute. Kandi twifuza mu mbono y'iwacu Bujumbura ko twobanza kuja inama muri kominote yacu, tugategura neza ingene tuzobigenza. Niko twanditse. Abungere b'amashengero ba mbere n'aba kabiri tuzobaha mu buryo gratuit ataco mutanze, ariko abandi tuzobaha babiguze, kuko vyanditswe ku mahera, urumva birazimba. Hanyuma rero ivyo vyose ejo bizoshoboka. N'abakristo bacu bagomba kuzobigura. Nitwabona twabanje gucapa bikeyi, nitwabona babishimye kubera ivyo birimo batatahura, tuzoheza tumultiplie ibindi bigwire. Ivyo vyose rero niko tugomba muri iki gihe. Tugomba uzoza dutumbereye agomba kwinjira mu ishengero rya Pentekote ari mushasha, azoraba ivyo twemera n'ivyo twizera n'ivyo twatura, aze yabimenye. Hanyuma rero umusazo birengako ishengero rikamuhana, amenye ko yarenze ku vyazi. Aho tugeze saho kunyegeza ivyo twatura n'ivyo twizera. Oya, harageze ko bija ku mugaragara abantu bakamenya ijambo
ry'Imana ari n'urufatiro neza bitomoye. Rero turashimiye Imana kuri ibyo byose. Hanyuma nagomba mbe ndararika ishengero ryo muri Meri mwese abakristo bacu. Ku munsi wa mbere naho turafise abashitsi b'iteka bahamba bazoza kutwugururira ijya nyubakwa. Twebwe naho tuzoheza ibikorane ku munsi w'Imana, ariko abapastori tuzoca dutangura gukora. Birya byose tuzobikuraho, hazogera ku wa mbere atana kimwe kiriho bijya mubona bihagaze hano, kuko badusavye ko hoba hari abantu benshi cyane barabe ngo abantu bakoze ibyo bikorwa. Si jewe nabikoze, ni mwebwe mwabikoze. Mugabo twebwe twarahagarikiye abarino, ariko ni mwebwe mwabikoze. Muraze rero mwumvirize ingene babashimira n'ingene bazobashikiriza ijambo. Rero uwoba yatakaje ikintu arakizanira imbere. Hano hariho kontakte y'umuduga, umuntu yoba yayitaye niyashika ku muduga akayibura araca azayirondera ino. Muhaguruke dushimire Imana, muhaguruke dushimire Imana. Mugabo nibaza ko inyuma y'iminota mikeyi ko abapasitori twebwe duca murigorora gusa, abandi bantu babanze bagende, twe turagumaha turacabandanya gatoya. Bapasitori ntivyaryoshe ibyo tumaze mu minsi. Abagumyahamura tugakamirikize abashingantahe barasigara mw'ijambo. Murakoze cyane. Sabe Pasiteri Jonas kuva mu Kayogoro ashike hano ashimira Imana ku vyakozwe byose no ku mashikano yatanze. Mana turagushimiye utegura neza. Haleluya, haleluya. Wakoze Mana kubwizwa bwawe twabubonye biciye mu ijambo ryawe. Uragahezagirwa, uragahezagirwa. Wakoze Mana kungaburo ijambo ryawe, nubihererwe icubahiro. Hanyuma rero turasenga ibikorwa abantu bawe Mwami bakoze. Wavuze yuko uzohezagira abantu bawe gushiza no mu twato bacumbamo. Umuntu wese amaronderero yiwe abona umugisha uva ku Mana. Urakoze, uragororotse, nuhabwa icubahiro. Ni mu izina rya Kristo Yesu Mwami wacu. Amen. Kuri abo bagiye gutaha mujana amahoro ya Kristo Yesu.